nja nk'abastare nje kubera fise ukuntu tu nje singira ububaguzi canke iki nje nshaka gukorana n'umuntu uwo ari we wese yumva ko ari umustare uravyumva kandi uwo muntu yumviriye gukorera iwanje nje sinzi kumukorera ibintu by'uburofa kubera kira kintu cyose nje ndagifata ko kiba kiri hejuru urumva na beat nokora mvuga ngo yo biri hasi canke iki nje kuri beat fuma ndamuhamba urumva faster nkamuhamba urumva we basi akagenda kunanirwa ku majambo ari karamu urumva ariko kuri beat yanje nje nakoze ivy'iwanje byose bishoboka nje impamvu no vyemeza fresh nuko ndema beat sivyo nje nk'aya madrire abandi bahora bakubita nje nkubita vy'iwanje urumva nje n'ivy'iwanje narabipanze izina sivyo kubera nje bijya vy'iwabo sinobikubita kubera ngaha arafise ukuntu hitwa sivyo niyo mpamvu wowe uje ari umuririmbye aje sivyo mbanza kwanza nkamubwira njewe fise ukuntu nkora kandi wowe ushaka ko dukora creation nshasha umbwire wow. Yo, what's up my people out there, mambo vipi ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. So comme d'habitude imbere ya kamera ku microphone za Wagos TV show, je boy Kylie Changise, Kylie the MC, Kylie the promoter aka the favorite, the baby on the social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X is the king of the new generation. So this is the mastermind kwa kundi family. Mu kiganiro cyacu super show tugenda tubazaniramwo ibiganiro bigeto bitandukanye bimeze fresh. So shout out to behind the camera Crema Pro niwe kudufasha kugira ngo dushobore kuronka amasanamu ameze neza. So guys uko mubibona imbere ya kamera turi muri imwe mu mazu novuga akora umuziki mu mazu arema akora umuziki ni muri studio aho turi kumwe na producer Mundeke producer aje kutuganira byinshi mu kazi kiwe ka misozi. So ntabarambiye rero family katumaze tumeze kaze mu kiganiro cyacu super show. Producer Mundeke turagoye kaze mu kiganiro cyacu super show. Nanje ndabaye ikaze mu nzu yanje aho ndabikoreraho. Wow, ibyanje ndabikorera. Thank you so much. So this is Mundeke producer, umwe mu bahinyanyuzi b'ibikorwa vya music, akaba tugiye kubana nawe. So rabaneze ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa Wagos TV kugira ngo udushobora kwirongera amakuru update ku mwanya ugena partage kugira ngo ushobore gusangiza umunezero inshuti n'abagenzi. So let me take time to invite you to keep for our media Wagos TV show, because this is the best swag favorite one avec MC Khalid Nishona show. So producer Mundeke ndongenda go ikaze kandi mu kiganiro cyacu super show. Poa fresh. So ni producer Mundeke, umwe mu ba producer bako baragenda bakora ibikorwa byo gutunganya amajwi, niko novuga gutunganya amajwi, gutunganya umuziki. Mbega wowe wabonye ijya mbere producer Mundeke ninde, avuka he, amazina nyakuri naya? Kawaida producer Mundeke avuka ino nyene Buja. Amazina yanje y'ukuri nitwa Irankunda Loris. Irankunda Loris. Ni Irankunda Loris mu nyuma yaje kwitwa izina Mundeke. Kubera iki izina Mundeke ryazananye he? Izina Mundeke kuno no bivuga tu. Ivyo abombera icabona ikiryo zina sivyo? Of course. Boba abantu twoba twarabanye. Kubera mani ubayaba ukuntu nje mbayeho sivyo? Ni ibintu mani byari bitandukanye. Benshi bibaza ko nangeze ko natuhagera. Of course. Nkabona ibikorwa ngenda ndikorera kubera ibi byaje nyene ku bufinato tu sivyo? Ndakora abantu ngenda ndabemeza. Maze kubona rero abantu mani batanguye rero kunyegereza sivyo? Cha ndiyumvira none cyagiye nanje nari nshaka ko mu nzira iruhande yanje kubera iki mutaje aruko nje nkozi ibikorwa binganuko ariho muciye muza kubera iri zina Mundeke rya ni zina nyene risobanura ibintu byinshi tu. Of course. Ariko sinumva nuko no binda basobanurira kuko iri zina Mundeke ryatangure kubera nje nakorera mu cyumba bwa mbere. Of course. Niyo nakorera mu cyumba rero mere
abona abantu gumubazana donc agomba abona abantu baza muri studio kubera studio ari mu cyumba kacavuga none abo bantu abo se basuma kwere akamatera induru nanje ndabona ko byamaze no kunandenga urumva no mu mutwe byamaze no kunancanga niyo rero nari nicaye mu cyumba nipoye ahantu hamwe ngaho yarahejije kuntuka mere yaragije kukuvama nipoye ahantu hamwe nkabona ibikorwa byanje kubera uko ndabikora iki niki nkabona abapinga barabaho cyamvuga njereka niyite mu ndeke basi ndibaza basi bazonahura basi mvuze mu ndeke bamenye ni wa mupeti sibyo umwe yatanguye kubigorana bigira gute ariko kuri intambwe akaba ari karazamuka tu fresh. So ni producer mu ndeke ni ryari wamenye ko ufite talent yo gushobora gukora umuziki ni ryari wiyumvisemo kujya mu bikorwa vya production? Cyo gihe twari turi ku ishuri tu rero twari turi mu gakre twari twicaye n'abanyeshuri tu bisanzwe tu kubera abo banyeshuri nyene bari bashushe nyene kubera nje ubwa mbere naho nkora ama video sivyo wari mu director yego naho nkora ama video yajya ama comedy rero iyo kundi nari ndimo hari muri 2020 iyo kundi nari ndimo bace baravuga none twofonda indirimbo ya kundi anyuma iyo ndirimbo tuce tuyiposting cyo ndiyumvira cyo ndavuga none ibyo ndazi ibyo nivyogorana kwe uwo munsi ndibuka twakoresheje phone sivyo mu recording iyo ndirimbo ya mbere twari recordingiye hanze urumva dukoresha phone nje kuyeditinga na editinze muri Power Direct urayizi of course ijya niyo na editingiye mu indirimbo yanje ya mbere maze kubona rero biryoshe sana cyo ndavuga reka rero nangure nze ndabikora dukoresha phone gusa cyo ndabona ubwo buhinga bwa phone buciye bugorana sana sivyo umuntu aje nk'umustar amaze kwirongera akazina ngo muteretse imbere y'ifone ugacubona umenga byo babisarishije byo babisarishije sana niyo rero cyo ndavumbura ubundi buhinga bwo kuri hectare comeka mu hectare kajya kabafura kabona kajya ni kucyuvugira muririmbira murabiyo nibyo rero ndabirambana sana urumva ibyo nkoresha hectare kubera nabitanguye muri 2020 ibyo byageze muri 2020 sivyo 2020 ngikoruko rero niyo cyo ndaronka rero iyindi system rero ari umujamana cye ngenda kumubwira nje ndashaka ko twokora studio nyene ibiki nibiki acarama ka mixer amwe na ka buffer kariko ivyo by'ububono nyene tu naho cyo byumva by'ububono yani vyarupiga piga vya hapo gusa nyene hapo tu na mixer y'ububono tu of course cyandarondera rero ya micro yo mu rusenge urayumva microphone ijya mu rusenge ijya file avec file kijya nacyo cyo ndagikoresha gusa ijya so twayironkerako nuko yakivuza induru nozi nyinshi ijuni ryasohoka fresh ibyo rero narabitevyemo sana urumva niyo rero cyo ndahindura application cyankoresha Adobe Audition urumva ijya Adobe Audition apana ijya iri muri nani mwazijya master collection ijya Adobe Audition 1.5 sinzi kuyibona ndayibona ijya niyo nacita nangura gukoresha iyo ndayiba ko umumesha urumva umumesha amwe kwisuri haba ari ukunyene tu natarabanga ikini niyo rero cyangera muri 2023 cyandavuga sinoguma nkorera ngaha mu cyumba cyandagenda kurondera iyindi studio mu Kamenge maze kwashika biranyuzura sana tu biranyuzura kubera nabona application bakoresha donc studio wagiye gukoreramo warutanguye kuronka umuntu ukorera canke yari byari bikiri byo wawe tu nyene na hantu tunari ngiye gusaba akazi tu donse umukiriya noca ndamutwarayo
biramvuruga sana, urumva birangora sana. Ayo studio cha ndabona reka ndayiveko. Canangura rero kuza ndakoresha FL Studio nga kubera nari nagiye hariya ndabona nivyo bakoresha. Ca ndatangura rero ndabikoresha, tuca duhura rero n'ujya mu producer yitwa John J. John J tumaze guhura acambye kubera John J rindira ndababwira ukuntu twahuye tunje. Jena nivyo narinzi, je nari nijyamiye mu cyumba kubera stu yari mu cyumba nyene tu. Chambona abatipe babiri baraje. Je nari nijyami, chambona baramvyoye. Uwo mujama wanje niwe yaramuzanye, acarambwira ngo ingo ngaha ndakubwire. Je naho ca ndasohoka hanze. Shitse hanze acarambwira uko ngo burya ngo jya producer John J ngo yaraje gukora aba. Ndiyumvira nayo kuri ya miziki yiwanje imwe y'ububono imwe mwisite iyo baje kunda abashakike sibyo. Ndamubwira genda umuhamagare tuyage, acarasohoka sibyo. John J niwe acambwira ngo ndamwumvisha indirimbo ziwanje maze gukora. Narabuze nimwe ndamwumvisha, ariko indirimbo zari zihari tu. Ariko navuga sinomwumvisha nyene tu. Ubwo wasanye wari wumva ata self confidence ufise? Na cyizere tu nari mfise yuko yozikunda sibyo. John J ca ndamwumvisha indirimbo basi navuga ngo ndemera basi sibyo. Ca ndamwumvisha n'indi ndirimbo yiwanje nari nakoze narikodinze. John J avyumvisa acavugana so acambwira uko we rero tugomba dutangure dukorane. Jenze ndazana abasani biwanje ngaha mu cyumba, hanyuma rero turikodinga, hanyuma wowe ukaca ugenda kuzimixa ariya kuri ya studio nagendako. Urumva ivyo biraba kweri turakorana fresh. Agenda aranyereka n'utundi tuntu nyene dutandukanye. Mere nawe rero acaba ikibazo rero. Mera caba challenge. Mere urumva ntiyakunda basi kubona mu rupango ariko hinjira abantu. Kandi urazi kujya John J yirinywera inzoga itabi niki ku mafege wibazana n'ibindi binyarumogi byiwe ugasanga biratonze n'isheni. Mere na wati uzavuzanira abasuma. Niyo rero John J mera carambwira uko rero ndabona ivyo bintu byawe kubikunda sibyo. Njereka basi ndaguha icyumba sibyo, uzoza urabikoreramo fresh utarinze kuzurazana abajama bawe canke ibiki. John J rero niyo ce ndabimubwira. John J tu sinzi ivyo yararimo tu. John J tuca turatokana caragenda. Mere rero niyo ce ndagenda ndamusatira, ce ndabimubwira fresh acama ahantu uri kurabona ngatu muri Capitol Studio, Capitol Record. Capitol gutamba jijiso bo ndagishikira ariko nza kukubaza udusigurire fresh. So family nkuko mbibona ku microphone za Wagos TV show ni Mundeke producer kumwe na Khalid MC. Turi mu nyubako y'ubuhinguriro no inyubako y'ubuhinguriro canke nkayita iki nkayita labo canke se laboratoire ni muri Capitol Studio. So producer ni Mundeke. Producer ni Mundeke, aha turi muri Capitol Studio. Capitol Record studio ni inzu y'ubuhinguriro. Mbega muri Capitol nko guhitishamwe, mbega Capitol toyita laboratoire, canke twoyita igikoni. Nari gatomaze kici dukunda kumva nko mu star ari mu kara recordinga araposta ngo je bana ndi mu gikoni, producer kanaka ngo am cooking. So mbega kwa ni Mundeke naho mbega twoyita mu gikoni, twoyita muri laboratoire bimeze gute? Kubera iki nga twoyita muri laboratoire? Why sasa? Kubera nje sinzi nukuntu byagenze. Kubera nje ndafise ubwenge basi sivyo bwo gufonda beat yo. Narige tuzi ko muri laboratoire ahantu hakorerwa ibintu yana ahantu hatoregwa umuti w'ikibazo cananiranye canke ahantu banemera virus cyangwa umuti wa antivirus bita antivirus. Je mpamvu no vyemeza fresh nuko ndema beat sivyo.
nje nk'aya madrire abandi bahora bakubita Yeah. nje nkubita vy'iwanje urumva of course nje n'ivy'iwanje narabipanze izina sibyo yeah kubera nje bijya vy'iwabo sinobikubita kubera ngaha arafise ukuntu hitwa sibyo yeah niyo mpamvu wowe uje ari umuririmbye aje sibyo mbanza kwanza nkamubwira njewe mfise ukuntu nkora yeah of course kandi wowe ushaka ko dukora creation nshasha yeah umbwire of course wow bro nakiri doko mu bisanzwe ukora ibintu uzi ukora ibintu uzi si ibintu wize donc ni ibintu maîtriza yeah Mundeke producer akora ibintu ametriza soko so mbega ni kintu cyahe cyutuma umunyempano cyangwa umuririmbyi wari wose aba motive wo kuza muri no studio yiwawe kintu cya mbere yeah no kivuga kwico yeah nuko ibikorwa by'iwanje umuntu abyumvise ahora ashima sibyo yeah kandi kila muntu wese yumvise ibikorwa byanje aca yifuza yuko yeah yonagaruka canke yonazana n'uwundi Okay. kubera ahaje umuntu ngaha ahora yizanisha amajambo nje nkamukubitira agaca yizanisha amajambo ngo yashaka dukora niki niki ngo nje ngo nzoza ndakuzanira abantu ibintu nk'ibyo of course uco byumva nawe yeah so thank you so much. So this is Capital Record. Yeah, ni Capital Record isanzwe ibarizwamwo umuhinyanyuzi canke se producer Mundeke. Bigaragara ko ari umuhinyanyuzi afise experience mu kazi kiwe ka production. Abaririmbyi bose bifuza ibikorwa bimeze neza, muziki ifise quality, barashobora kuza muri Capital Studios canke se Capital Record, muzosanga producer ni Mundeke. Umusore akiri muto afise impano yo gushobora guhinyanyura imiziki yiwe. Mbega kubera ikizina Capital Record? Capital Record ni izina rya Mary. Ni Capital ni izina rya Mary? Yitwa Capitalina. Mary yitwa Capitalina. Producer Mundeke nagize ati studio yiwanyu ntegeza ko yita Capital. So kubera kino ne wahisemo kwita gufata izina rya Mary kabari ryo wita studio wawe? Kuko ibi byose mfise nga niwe ndabikesha kabisa. Of course. Doko Mary ntigeza gutererana, Mary yaragushigikiye mu bikorwa byawe. Yego. Aravuga ati umwana wanje ko kapsino mpano akunda bino bintu reka ndamushigikire nk'umuvyeyi usara gusanga ejo hari abaye producer akomeye mu gihugu cyanye kwisi. Ega ariyo nikindi natari nabandanje kuri bya bintu. Of course ashobora kubandanya. Urazi rero nje ngaha sibyo ndakorera tu ijya mu producer jonje yacaragaruka heze nkuko sibyo cya dutangura gukorana ngaha. Of course. Niyo rero hari mu kwindwi mu kumunani muri 2023 ijya ndirimbo ya Gangari ijya yigana Subima Kaveri na yeah ijya yita Tupac wo mu Burundi. Of course. Ujya rero niyo yaciye atangura kuza ngaha ari jonje yamuzanye. Ujya rero niyo twaciye dutangura gukorana sana Tupac wa Burundi. Abantu benshi urumva barayimenya sana yeah. Gusa hageze mu kw'icyenda haciye haba ibisanga bimwe bikomeye bica biransubiza n'inyuma kubera baciye banyiba baciye bakwiye donc barakwivye ibikoresho peut-être ukoresha ibi bikoresho tubona ngaha amaka kanya ibi n'ibindi bikoresho Mundeke producer yarondeye ibindi ubundi n'ivyari baciye bavyiba pole sana. Rero ibi bikoresho sinavuga kubera ntibamufashe kubera yavyibye mwijoro gusa twe twaragizeho twikeka sana ibintu birabandanya nguma ndakora nyene nahagaritse nk'indwi imwe gusa candongeye kandi ndasubiye ku murongo. Hanyuma twinjira muri 2024 rero niho tuciye dutangura gukorana n'abajama bo mu Cyarama kweri. So this is Mundeke producer. Ni Mundeke producer muri studio Capital Record. Ya akajambo kamwe d'abord kuri Mary ashoboye gusupportinga umwana wiwe akajambo kamwe ahari hose Mary. Akajambo je mbwira nuko ndamushimira kabisa. Of course. So akandi kajambo kamwe ko bavyeyi baba bafise abana bafise ama talent baba bafise impano. Mbega abavyeyi bamaze kubona umwana afise impano kanaka impano zaratandukanye mbega umuvyeyi yoca bigenza gute mwico gihe? Je mbona
umuntu babona ko yoba afise impano bomuha uburenganzira bwiwiwe agakora ikintu aba yifuza kwera kandi n'imbogamizi bakazireka cyangwa kuvuga umuntu nabi tu kubera ibyo ni ibintu bya mbere bica intege umuntu nawe yarashaka gushika cyananirwa. Big thanks. So Mundeke producer mbega nk'uwo akeneye kuza kuri recordinga ijya mbere muri Capital Record. Mbega Capital Record neza na neza iherereye hehe? Uwo bari kwumviza kino kiganiro yo kwidirija hehe kugira ngo ashobore gushika ahantu ahereye Capital Record neza na neza? Capital Record iherereye we mukuza uhagarara mu soko mu Kinama sivyo? Kacumanuka na rijya pave. Of course. Umanukanye rijya pave ucubona ahantu bacuruza ibiti imbaho ku ruhande ari ururanteni cumanuka kandi gatoya cubona amashuri abiri sivyo? Ari ishuri riba ritangura n'irindi riba riri imbere yaho. Of course. Ca winjira mu ibarabara riri hagati riba rihagabura. Riri hagati na hagati yo mashuri. Umanuka. Ucumanuka ucubona ikintu cy'umunara nyene cy'umuzingi tu nico cumanukana iyi site naho bayita Cardito. Yeah. Of course. So ngarutse kuri Mundeke producer nabahe bastyle wifuza kuzokorana nabo, nabahe bastyle wifuza kuzokorana nabo ama projet mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se banze igihugu cy'u Burundi? Ja nk'abastyle nje kubera fesukuntu tu nje singira ububaguzi cyane iki. Nje nshaka gukorana n'umuntu wari we wese yumva ko ari umustar. Urabyumva? Kandi uwo muntu yumviriye gukorera iwanje nje sinzi kumukorera ibintu by'uburofa kubera kira kintu cyose nje ndagifata ko kiba kiri hejuru. Urumva na beat nokora mvuga ngo yo biri hasi cyane iki. Nje kuri beat fuma ndamuhamba urumva faster nkamuhamba urumva we basi akagenda kunanirwa ku majambo ari karamu urumva ariko kuri beat yanje nje nakoze iby'iwanje byose bishoboka. So ubundi wewe gukrea beat ni ibintu vyo guhinyanyura kandi n'ibindi bintu ni ibintu umetriza sana, So this is Mundeke producer. Turashobora kugusaba rero neza na neza kugira ngo twereke fresh ubuhanga bw'iwawe. Mundeke producer arashobora kutwereka zimwe mu projet ufise ngaha cyangwa se ama beat ukatwumvisha nimba itari banga ukatwereka n'ubuhinga bukenya mu bikorwa byawe bya missions bya production. Bona so biragaragara ko harimo ama projet offisemwo y'abastari turabona ngo baratuza igengo ega nshire kwanza ni yaso bima kafe. Nice water, enjoy nice ginger, hakuna matata. Nice ginger, nice ginger. Bashobora kugendera duhonja hose nangora duhonja ninga navuze kuba
Bwana biti ni kali sasa. Alihanjohenda. Ini ama piano. Indira ahubwo ndabumvishe ya beat yanje na creye. Of course. Yeah. Tuyirimo amajambo. Yeah. So ni beat washoboye gushiramo amajambo waririmbzemo canke ni Ni umusani tu. Y'umusani tu wamaze gucrea iwawe. Gusa ni ya beat yiwanje nakubwiye nise ya. Gusa izina sindarivuga rya ma beat. Of course. Yeah. Can go. Iksidili ndani, ufuniko mzani, ndoto ufisadi. Tekira kulikao, mfuko na lingani, mukifu muri King Zone, muri Positive Mind, umuriro kulifani, dosi vitu gani, chakara kanisani, jogondo nyumbani, radius muri biti, ibisana muri Blue Shot, uje suzi ukani, ibi bintu ni hatari, soko rupinani, soko rupinani, soko rupinani, Fizotwani so kandi usije stage ni go uzi gusha magrab ngeze kuweba kubiyo fuck you know me guko numugore wari muri lo fizotegereza kuko ngiye nibiriyo we Ufise projet nyinshi kandi nazo nshuti zawe ntibazi ni wowe waherereye ubu waramamaye none sinzi kuza nanyemera ubu bashije inyuma sinzi wowe kuza nanyemera
oya nidura mbwira kuzamfata nka kera oya nidura mbwira kuzambona nka kera oya nidura mbwira kuzamfata nka kera oya nidura mbwira kuzambona nka kera oya dure mana ndagusavye dure oya mumutse mana